hategekanijwe uruganda rw'iminsi ibiri guhera 2008 2009 z'ukwezi kw'icenda 2022 tukaba twatunganije kugira dushire mu ngiro ivyo twiyemeje mu rutonde rw'ibikorwa twategerezwa gukora kandi twashize mu ruhande rw'ivyo dushira muri guverinoma bihambaye. Ivyo navyo bikaba bikorwa bikorera mu mugwi w'igihugu ujejwe ivy'akazi, umugwi ugizwe n'abaserukira guverinoma n'abaserukira abakozi ndetse n'userukira abakoresha, ukaba urongowe n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi. Iyi minsi ibiri rero bari bakoraniye ku gikorwa cyo gushiraho amategeko ashira mu ngiro, amategeko nshikiranganji ashira mu ngiro rya tegeko rigenga akazi k'abikorera utwabo n'amashirahamwe yegamiye leta ryemezwa itariki 24/1/2020. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi rero twari twariyemeje ko mu mezi atatu y'uwo mwaka utanguye itariki 1 y'ukwindwi 2022 gushika uzohera mu kwezi kwa gatandatu, twari twariyemeje ko tuzoza turakora amategeko nshikiranganji ashira mu ngiro iryo tegeko 10-10-3. Vyumvikana ko umwaka uzohera dukoze amategeko abaye make 40. Twagize amahirwe twaronkejwe uburyo bw'atari kirenga na leta kugira ngo dushobore gukora ico gikorwa tugikora tworohewe. Tukaba twagitunganije ngaha muri hoteli Chandelier, tukaba twarose n'umwimbu uhimbaye gose kuko twari twishinze amategeko nshikiranganji, gukora amategeko nshikiranganji 10, twakoze noneho 12 ndetse turanemeza n'icegeranyo c'inama y'abakozi, c'inama nkuru y'abakozi cari carateguwe